mu minsi mike yirenganye twabonye amafoto wewe kuki twe ya ndatwenze nyene gukorera nyene amafoto nyene ifoto kandi isobanura byinshi. Abakunzi ba Senga Media TV ndaburamukije aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Kuba bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigirana rimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloise N257 ndabashimira ku kwitanga mugira mukadukurikirana umunsi ku wundi, mwumve ko murawa agaciro kuri twebwe, turabashimira kandi nama nabivuze kubagira n'umugisha. Guys, uno munsi nkuko mubona imbere ya kamera turi kumwe n'umu sister mwiza cyane, amazina yiwe menshi Princesse Evrine menshi ndazi benshi muramuzi, muramubonye muri filime yitwa Solo the Hero, muramubonye muri Frère Rouge, filime ikunzwe cyane no munsi, afite na filime yiwe nshasha yitwa Parma. Reka rero ndamusabe abaramutse hama acyongera atubwire byinshi kuri Parma. Yego murakoze. Hama kuba ariko baratwumviriza hirya no hino, ku mazina abavyeyi banyise ni Kamariza Evrine, haje hiyongera ko irindi Princesse, ubu rero haje kwirigira kane Parma. Yego muri amazina yose niriho ukunda? Mbo icyambere coco ndakunda amazina abavyeyi banyise, ndayakunda, ariko rero naka kaje kiyongera ko ka Parma nako nyene urumva yuko arakabijya. Yego okay. Parma, dutere inkuru gatoyi kuri filime yawe yitwa Parma nyene mwitiraho. Bo kuri filime yanje umuntu yitwa Parma ngaha mu Burundi ntawe uhari. Oya. Ariko mu bihugu bibanye arahari kuko iryo n'izina rikunzwe gukoreshwa cyane gose. Iryo zina rya Parma rero nararikunze cyane, umva nyene no rikoresha nyene mu gukina, kandi mbona kumenga rirambere na cyane cyane yuko jewe nka mu mazina atanguzwa na P sanzwe ndayakunda cyane gose. Kubera ko yakunda? Mbo uburyo ndayakunda, ndafise umusaza wanje nkunda cyane yitwa Jean Parfait. Rero urumva nanje hagaca hazira ko Princess, umva ko hazira ko Parma, cyanda bihuza nka cyane umva umenga nyene ibintu byiza cyane nyene cyane umva ndabikunze. Okay. Parma, reka kubera ko ari ryo ukunda, reka nda kwita Parma nyene. Wewe nawe uvuga Kamariza cyane Princess. Kamariza cha umva ko abantu banyaruka kucyumva cyane kubera iki? Kubera ari ryo ngahanye ari gikirundi. Okay. Kamariza, twakubonye muri filime yitwa Solo the Hero. Zagenze gute kugira ngo wisange muri filime yitwa Solo the Hero? Mbo novuga ati n'ubuntu nagiriwe kuko muri kijya gihe nari nkiri umunyeshuri wa Burundi Film Academy, sinari bwaheze ngo ndonke certificate nshobore kubona yuko notangura gukina, ariko nagiriwe ubuntu uko abandi bagirirwa ubuntu, nza kwisanga nyene banshize nyene muri Solo the Hero, nyene nisanga nyene nakinya, ndabishimira Imana. Bice birabandanya uca kandi isanga no muri filime yitwa Frère Rouge. Ego naho nyene nabonye ngirirwa ubuntu. Wibaza ko ari kiye kintu kimwe barabye kugira ngo ugirirwe ubwo buntu benshi? Muri filime, muri Burundi Film Academy hari abanyeshuri benshi barengangira nk'amajana 2. Wibaza ko ari kiye kintu barabye kuri we cyangwa busumba bane kugira ngo abari we baza barahitamo cyane? Oya, usanzwe nta kintu na kimwe nsumbije abandi, nta na kimwe kabisa, nta nico nzokwigera nsumbye abandi. Ubundi bwo genda umuntu wo hasi, gusa novuga ati n'ubuntu, kuko nubwo buntu buragirwa n'abandi benshi. Muri Burundi Film Academy nivyo hariyo benshi nabo nyene vraiment ntibabirengagiza. Ubwo rero ubuntu nagiriwe n'abandi barabugiriwe kuko twahahurira turi benshi, tugakina turi benshi, kandi n'abandi urabona ko bashishikara bakina kandi ibintu bikagenda neza. Novuga rero ati n'ubuntu nagiriwe muri rusange. Okay. Burundi Film Academy ni ikigo gisanzwe cigisha gukina amafilme, cigisha ibintu bijyanye na filme. Byagenze gute kugira ngo wewe uhitemo uvuga ati jewe reka mfate umwanya wanje ngende nige muri Burundi Film Academy? Bo nukuvuga
ni ukubera ari ibintu nari nsanzwe niyumvamo cyane rwose. Ubundi bwobwo ibintu byo gukina nari ndabikunda kuva kera, ariko nkiyumvira ese no bitangura gute kugira ngo noca mu nzira yihe kugira ngo nshikire muri ibi bintu. Ariko ntabwo byankunyoroheye canke ngo bikunde ko nshobora kubona ahantu nshobora kwinjirira, ariko ni rya jambo batubwira ati burya buri kintu cyose ni umwanya wacu, kuko isaha y'Imana itaragera kugira ngo uje muri ico kintu, naho vyogenda gute ico kintu ntukijamo. Rero vyarashitse nza kwisanga nubwo bitanyoroheye nyene kugira nshobore kubona inzira nshobora kunyuramo kugira ngo nshike muri Burundi Film Academy, ariko maze kubona akaryo gato gusa nukuri narashoboye kwinjira kandi banyakiranye umutima mwiza, kandi ndavyishimira cyane n'uburyo navyishimiye nkishika n'ubu ndavyishimiye cyane. Okay. Niki kintu cyakugoye kugira ngo ushike muri Burundi Film Academy kikakugora cyane? Uvuze ko byakugoye, niki kintu cyakugoye? Ikintu kigorana icambere hajya n'intango no kuba ufise contact zaho hantu, ariko maze kubona contact zaho hantu ntabwo byangoye cyane. Ubundi bwo icangoye nuko ntari bwabone aho nshobora guca kugira ngo bikunde shike muri Burundi Film Academy, ariko maze kubona uburyo nshobora kwinjira vraiment ntivyangoye, banyakiranye umutima w'urukundo. Yego. Okay, tugire tuvuge kuri uwono kwita president wa Burundi Film Academy. Yego. Yitwa Liberty Iradukunda. Yego. Beshi bamuzi nka Nsoro. Nsoro ya. Nibihe bintu uzi kuri Liberty washobora kumuvuga ko nimba ari amakosa, nimba ari byiza, ibintu umva uvuga kuri Liberty? Vraiment ubwa mbere bwobwo nta makosa ndamuziko, ariko ico ndamuziko nuko ari umuntu yitaho bose, abera abantu bose, ntacagura uko buri kose, kuko twebwe abantu tugenda dufise intege nke mu bintu byinshi, ariko uko jewe ndamuzi muri zijya intege nke twebwe dufise, yego, agenda ajana n'umwe wese akamufata ukuboko kugera ashitse kuco yifuza. Yego. Niki kintu buri gihe wumva wumva ushaka kubwira Liberty, ukumva ikintu kikiri ku mutima ukavuga ati je kino kintu mba numva no kimubwira, ukaba wumva nyine wo kwa mugabo akimubwira ico kintu? Jewe kintu vraiment icambere coco muri jewe bivanye n'ibikorwa turimwo, nkabona n'ukuntu jewe yanyakiriye nkishika muri Burundi Film Academy. Nukuri aho ndi hose nibwira mu mutima nkavuga ati nukuri Imana imukomeze cyane gose, kuko afise ibikorwa byinshi kandi ibikorwa bikomeye cyane. Burya ibikorwa byo kwitanga witangira abandi bantu si ibintu byoroshe, ni ibintu bigumye. Ariko uko ndi jewe uko naho mba ndi vraiment ndavuga ati Imana imukomeze cyane kugira ngo ashishikare azamura impano z'abandi bantu zaryamye, kandi ndizera bizogenda neza. Okay. Muri Burundi Film Academy hari abantu benshi, hari ugaruka gwishi ruzi gukina filme cyane. Ninde muntu ubona muri Burundi Film Academy uraba ukavuga ati no muntu nubwo twese tubizi ariko no muntu nawe araturenze je no muhagashimwe ku mwaka? Muri Burundi Film Academy cewe nk'umuntu unye yazamutse ku yindi ntambwe, wanashima twese dushobora no kumwigirako. Wana Chanceline yaduze cyane. Chanceline. Yego, kandi vraiment ariko abikora neza. Twese turamwigirako. Okay. Undi bwobwo iyo uri kurabona ikintu ni vyiza kugira ngo utoragure nawe, nikuba kurorera gusa canke kubona ati naka yaduze bimwe nyene abantu duca tumeruka usanga duganya ko kubera iki oya, ahubwo vyiza nuko twogenda dutoragura tukaraba muri kariyere zacu, tukavuga ati aha hantu nimba iyi ntambwe ntarayigerako ni gikino kora kugira ngo nanje shobore kuyishikako. Ego. Okay. Tawaya amafoto menshi wewe na Estime bigaragaza ko urukundo rwaryoshe, ibintu bimeze neza, musomana muri kumazi. Urukundo rwawe na Estime rumeze gute? Ese mutegura kubana, mufitanye gahunda yihewe na Estime nimba atari bana?
Mbo nukuvuga Mm. estime n'ukuri bo sinovuga ngo hariho birebire Mm. bica imbere oya ariko ubundi bwobwo cari gikorwa ego nta bindi birebire nyene bica imbere cari gikorwa nyene twari hari amafoto mwifotoza na buri muntu wese yaraje akavuga ati bano bantu bariko baraduhenda nubwo bariko bakina filime bariko baraduhenda bashobora kuba bakundanye bya nyabyo wewe nimba ufise nk'umuntu mukundana yavyakira gute bo oya sometime ubu uri mu kintu bishitse nk'akarorero ukaba uri kumwe n'umuntu antuka nta kintu wokora utakimubwiye ego hari igihe ukimubwira ariko riziritsa zikaca ziza zirenze ibyo wamusobanuriye oya birabana n'umubano muba mubanye ariko n'uburyo muba mwizeranye ariko ubundi bwo vraiment ifoto nyene harasirikiye henshi nyene barazivuze ko ariko cari igikorwa nyene turimwo kandi byagenze neza cyane zirya foto iyo uziravye wewe ntiwumva yuko umenga murakwiye kubigira bya serie unumva yuko waba umubwira estimate ubwira bino bintu je ndavye ifoto gusa ndabona umenga twabigira serie twakundana bya nyabyo bikava muri filime bikaja mu bikorwa ubundi bwo ikintu cyose gifite umwanya wacu ajya ayega ifoto nivyo kandi vraiment uzibonye nyene hari ikintu zishobora kukwereka ariko buri ikintu kitarashika ntabwo kiba kirashika nyene uno munsi wibereye nk'ahantu uyindika inyuma ukaca usanga estima afukamye imbere yawe ariko aragusaba ko mugenda kubana afise impeta aragupropose woca umwishyura gute inama yoba yuriye inzu ngishaka kumenya gusa wokwifata gute wo mwishura iki uko no mwishura antwe inyishu yoyibona tubarire rero turayikeneye kuyimenya oya ntaje iyo nzoyishira ko mugirire ntaje oya je sinsindwa rega bisaba utubarire uratubwira ati je no mbwira ati estime mva imbere genda canke wotega urutoki rwawe akakwambika impeta tukuna uramubona ko nyene ntacabaye kandi uhita uvyemera nta no gutekereza yego okay bivuze ngo estime nagire n'ingoga twarambere no kuguma tumubona ari umusore oya niyitonde niyitonde kuko kuja mu bintu bene ibyo si biba byoroshe gihe n'isaha bigeze kuri we bizogenda neza okay nagire n'ingoga gushira amago mwese muko murageze kubaka naraba bihereremo tubandanye n'ikiganiro cyacu tubwire iciyumviro ca Parma cazananye hehe ucu dutera n'inkuru ari abantu bashobora kuba batararaba filime kandi ukanda ndakunda kugakoresha hari abantu bashobora kuba batararaba filime ucu dutera inkuru uvuga ati Parma bimeze ukuntu kugira ngo bumvaga inkuru yayo bace bagenda bayirabe kandi tubwire iciyumviro cazananye hehe ucu dubwirako nukuvuga Parma kwanza abantu baba batarayibona boja kuri YouTube channel yanje bakaraba bakandika Kamariza movie baca bahita bayibona yego n'izina rya Parma baca bahita baribona nukuvuga Parma filime yanje nukuvuga ni ide nyene nagize turavye hirya no hino ukuntu nyene imibereho y'abarundi n'abarundi kazi ndetse no kwisi yose wanashima ivyo bintu birashika aho twashatse nyene gutanga inyigisho ku bantu kenshi baharanira amaronko atarukundo rurimo kandi turabibona hirya no hino ivyo bintu bireze cyane gose abantu bagashira imbere amaronko atarukundo hahandi bari bakwiye kuba mu rukundo nyarwo urukundo nyakuri na cyane cyane murabizi ko ari cyo Bibiliya idusaba ariko abantu bagaca baca hirya no hino bagaharanira amaronko rero twashatse kwigisha kuri izo nyigisho abantu bakunda urukundo nyakuri bareke guharanira amaronko ndishaka ariko twinjiremo indani gato utubwira ati Parma buryaye byagenze ukuntu umuntu byari bimeze uko hama akagenda uko nuko Parma nukuvuga jewe hariho abantu benshi nzi byabayeko kandi vraiment ivyo bintu bibabayeko kuko uri ahantu waruzi neza kuri mu rukundo nyakuri ugaca usanga ujya muntu ahubwo ntimuri kumwe
wowe uko ubibona we si kwabibona hari ikintu kanaka ari karaviza ico kintu amaze kukironka ntusubira kumubona rero ni ukuvuga jewe abo bimaze kubako vraiment si babiri kandi si batatu vyama bibabako ariko urya muntu bibayeko kuko wewe abazi ko ari mu rukundo nyakuri biza kumusigira igikomere gikomeye cyane gose bikaza gutuma no mu mibereho yiwe agira gute ahungabana adasubira kwizera abantu kanaka bivanye n'iki n'igikomere aba yahuriye naho hantu okay uno munsi Kamariza apart ya filme nibihe bindi bintu usanzwe ukora bikwinjiriza amafaranga gute apart ya filme nibihe bindi bintu usanzwe ukora bikwinjiriza amafaranga bo apart ya filme sanzwe nkorera aha muri ville muri galerie iriho muri 1605 imbere ya Star Times bisanzwe dukora ibi vy'amanels byo gusiga inzara ku bantu b'abakobwa ku bantu b'abadamu n'abigeme hama tukaba dusanzwe dufise nyene n'ibintu vy'imyambaro impuzu z'abadamu n'abigeme nyene uno munsi sinzi nimba uri umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi biciye muri filme ariko ikintu nemera neza nuko filme ari ikintu gisaba umwanya munini cyane gose filme ntishobora kukwicira akazi kawe kandi ka misi yose bivanye nuko filme gutwara umwanya munini ugasanga kandi kazi karafuna oya nta kazi kononekara uburyo namenye uburyo ndabigenza kugira ngo ibintu byose bigende neza umwanya wa filme ugeze nkawubona n'umwanya w'akazi nawe nyene ugeze nkawubona kuko nk'akarorero urabona ndinga n'amasaha yageze ahamva ngahacanja ku kazi umva rero nta gikorwa cici kindi mu bisanzwe ibintu byose ndamenya uburyo ndabigera kuko byose ni ivy'iwanje kandi mba ndabikora numva ndabinezererewe camenya jewe nyene umwanya ndabitwaramwo kugira ngo ibintu byose bigende neza Kamariza nta mwaka nimba ntihenze nta mwaka urahera utanguye kariyeri yo gukina filme ego kabisa nimba atari banga amafaranga umaze gukura muri filme angana gute gushiramo canke gukuramo Ntabwo tubwire ngo nibanga ryawe oya urabona ndi mushasha niho ngitangura ku kivi niho ngitangura ikivi muri make nta birebire urumva ko ndi mushasha ariko urashima uko biri rwose yego ko biri ndabishima kandi ndabikenda okay abasi tubwira iyo umaze ku investisa mbo vyongora uburyo noce ndabivuga ubunyene kuko ntaco reka tube tubyihoreye ntaco ubutaha tuzobivuga ko ariko yego okay Parma ni filme iri full movie yego kandi je ngerageje kuraba imaze imisi umenga 10 na gutyo imaze kurabwa n'abantu benshi yego vraiment biraboneka ko kandi ndabishimira Imana shimira n'abantu bose bariko bagenda bayikurikirana yego irikirarabwa cyane twitega iki kuri Kamariza inyuma ya Parma antuka turi ku kivi kandi ivyo ni mujye nifuza ndifuza yuko ntohagarika ndifuza ko nobandanya ariko hamwe no gusenga byose bizogenda neza iyindi filme ni vuba canke tuzorindira turambigwe oya ntimuzorambigwe oya iyi zokurikira zoba ari full movie canke ni season irashobora kuba full movie ariko nakubwiye ati vyiza biri imbere biri kuziko biriko birabira turindire rero inkonishe okay impamvu niko ndabikubaza hari abantu aza gakora filime imwe abantu bakayikunda bamaze kuyikunda umuntu twacha tumuri yanyikiye babantu bati none ujya mu basi twari twamukundiye iki twari tuzi ko aje gukora kuranga guma tunezereza kabisa cye tumubura nawe abantu ntibaduhava kandi bace bakubura bitume nizere ko batazombura muco nifuza ndifuza yuko ntobura ahubwo ndifuza yuko notera nje imbere nkava ku ntambwe ndiko nkaja ku yindi ntambwe kandi byose ndazi bizogenda neza yego Parma ninde muntu ukunda muri filime y'u Burundi atari muri Burundi Film Academy sabo nkunda ko mbona ari benshi uratubwira ukunda cyane atari muri Burundi Film Academy baba we
aho ubwiye ngo mvuge umuntu umwe burya hajya uba oya buri muntu wese akantu, namahitamo igituma. yawe rega bose Ego. barabizi kutabanga ariko ego kameme mugabo nabo rero, nyene rega ntibovuga wewe bose gusa iyo mbaza ati dufadikanije na Burundi Film Academy oya muguru umva Burundi Film Academy murayikuye ntirimo mumva tuje hanze muri Burundi Film Academy Hanze- bose ndazi ko bakunda cyane ndazi ko biteye icyo tubwira ubwoba, ribati biteye ubwoba. urabakunda Kuko ujya rero n'umuntu wundi muryango n'ubuze. nanje ndabyemera n'umuryango Yeah. munini kandi wagutse kandi ukora neza cyane Cyane gose. ufise n'ingabirano nyinshi zirimwo rero ndiko ndashaka utubwire inyuma ya Burundi Film Academy ninde mukiye wa film ukunda hari ifu mumbwira babiri batatu bazi Ah, ah. mbazi imbere nashatse Kuko- umwe Bo. Reka basi nkuko binsabye mvuga ariko bari kumbwira babiri canke oya batatu je bazi. nagusavye umwe sha Umwe gusa. Ego. Oh la la. Bo. Jewe vraiment Fani n'umuntu nigira ko cane Mm. kuko urabona ko yabitanguye we kuva kera kandi Yego. vraiment nawe nyene naramukurikirana yaranasiragorinze bya hatari Ah? yaranasiragorinze bya hatari kugira Cane agerageze gose. Rero vraiment ndamwigira ko vyinshi Yego. okay ukunda Fanny n'abandi Lavine ariko benshi ukunda barahari Fanny Lavine kandi ukunda na Ribati n'abantu bigeze kuba bakorana cyane birashika baratandukana ko bakunda bose igihe batandukanye kuri wowe wabyakiriye gute umunsi igihe batandukana oya vraiment aho onyuse usibye kuri abizi ko sinari bwaje no muri Burundi Film Academy aho vraiment nta kire ntacyo no bivuga ko kuko urumva sinari ndahari kandi yego sawa urabakunda bose sivyo tuka vraiment ndabakunda gira rero ikintu kimwe babwiye uko bari babiri Ribati na Fanny Lavine gira ikintu kimwe babariye ntubabwire ko ngo ndabakunda oya ibyo byo ndabizi basanzwe babizi Okay. gusa icyo novuga mu bikorwa barimwo nibakomeze kandi Imana iri kumwe nabo nenze kugira ubabwiye ati nibarabe bagaruke bongere oya jewe nk'ibyo urumva kuvuga ngo bagaruke none erega none bari none novuga ati nibagaruke kuko igihe bahura jewe ntabyo nzi none kandi none wumva noce nza kuvuga ngo nibagaruke gute ariko jewe mvuga ati Imana ahubwo nibakomeze mu bikorwa barimwo ibindi navyo tubirekera okay Imana nizo mizira je nanje ndabakunda bose yego bose pe ariko je basubiranye noryoherwa navyo nyene vyoba vyiza ego kuko hajya imitwe iryoha ikoranye ego ariko ico gihe kitarashika ahubwo tubasengere okay vy'Imana igomba bari byo ku bugingo bwabo Kamariza sa tubanda uraraba cyane filime z'u Burundi ego nondekera filime zitanu ubona ziyoboye mu gihugu cy'u Burundi ziyoboye uvuga ati izi filime iki nizo nohama award nizo ziyoboye izindi zose zitanu mu bisanzwe nk'iya mbere novuga Feu Rouge Feu Rouge vraiment irayoboye iri ku ntambwe nini cyane ikomeye kandi iriko irayobora cyane rwose nk'indi novuga hariho filime nyene iriko irarengana ngo bavuga kamani urupfu rurakurindire canke rugize gute tuka nayo nyene iriko iragira hariho n'indi ntore ntindi nayo nyene kwa basabasi atuka nayo nyene iriko iragira n'izindi ari ntore ntindi n'urupfu niye filime ikaze n'izindi ni nyinshi none wowe filime yawe muri zitanu ziyoboye ntirimwo irimwo oya we wambajije ngo ziyoboye umva nashatse oya ubundi bwobwo urabona niyo ufise abana ndagunda gutera inkuru urabona nk'ubu dufate ugiye kurongorwa mu rugo usanze hariho abana muri urwo rugo wone birashitse urashitse urahavyaye iyo uzanye akantu uguze kuri alimentation si vyiza guhera kubi wawe oya hera kuri bajya nyene kugira ngo ubikore neza oya none nka jewe iwanje yo bisumbije ikiziriye oya
nimba irimo imana ihabwa icyubahiro. urazi ikintu nkunze Yego. nkunze ukuntu udashaka kandi kwishira hejuru Oya. hariho umuntu wakoze agafilime kamwe kakarabwa n'abantu 100 cyangwa amajana 2 Eh. umubwiye ati mbwira filime 5 akubwira ati filime ya mbere niyo wangira irenze Oya, kirazira. Undi bwobwo na Bibiliya bitubwira ko kirazira kwishira hejuru. Ko wishize hejuru uracishwa bugufi. Undi bwobwo mu bintu byose ni vyiza kuko nonoje nta nico ndico mu majambo make. Ndacavura sinocanja ngaho ngo ndashoboye ngize gute oya. Ndaciga kwavura bisabwa ko haza umuntu akamfata ukuboko hama nce ngenda kuvuga ngo ndashoboye. Kandi naranahagarara. Kamariza ni ryari wamenye ko ufite impano yo gukina filime? Bo impano antuka kuva kera naravyiyumvamo. Kuko jewe no mu ma eglise kunagiye nca hose nkaba umuririmbyi narakunda gukina ry'amateatre. Ariko naravyiyumvamo cyane ariko gusa isaha ntiyari bwagere n'umwanya kugira ngo bikunde impano ije ahagaragara. Rero ubu rero nico gihe cyo kugaragaza impano rero. Okay, kandi uriko nabikora neza cyane cyane. Murakoze. Yego. Yego. Urasa neza. Wapi ni bukebu? Nibyo guhenda henda nyene. Kamera mahenda be. Oya, sivyo guhenda henda. Yeah, njemba mbona nyene kwa ruguhenda henda nyene. Okay, apare yo gukina filme. Nihe mpano wowe wirabamo ukavuga ati je ibino bintu nubwo ntokina filme nokora bino bintu iyindi mpano wumva ushoboye wumva ufise kuri wewe apare yo gukina filme? Bo kubikijanye n'impano nakubwiye ko jewe nsanzwe nyene n'umuntu nyene nironderera hirya no hino. Ibintu byo kudandaza je nabitanguye kuva kera navyo nyene ndabishira mu mpano yanje. Kandi ubundi bwobwo umuntu ahari hose hari igihe ubona ikintu ugacuhita ubona ati iki kintu iyi nzira ndayiciyemo irashobora kumviramwo ikintu. Erega burya ubundi bwobwo twe tugendana impano nyinshi ariko gusa ntuburagira hantu za mpano zigenda zirasesangurika kuko hari nko urashobora kurigira nkaho mwibarabara. Yego. Ukabona nk'ikintu aho nyene ukaca wumva muri wowe kiradudubije kumva ati iki kintu no gikora. Erega nayo nyene ni impano. Rero simano nyinshi. Okay. Kamariza. Ubu ugerageje kuraba bino si turimo aho utemerera ubuzima bwa misi yose ubamwe. Ni kihe kintu uraba kikagutangaza? Turiko tubiraba. Antuka amazi yejo siyo yuno munsi. Kandi ibintu bitera bihinduka cyane. Bo ibintu bitangaza umuntu ni byinshi. Ariko muri uko gutangara nyene turabibamo kandi bikagenda. Genda cyagaye yo tubwira ikintu wowe ubona akavuga ati je kino kintu kweri kiransiga kirantangaza cyane. Navuze ati ni byinshi. Tubwira kimwe. Ati ndondangire kimwe. Rega uvuze muri byinshi. Ndabwira tubwire 10. Urumva ko nabanda kujanye kubera ko rero ari byinshi tugire kimwe kigutangaza. Oya ntaco reka tube tubyihore ariko ubutaha tuzokivuga ko ntaco. Uzatubwiye ibintu mbona bikagutangaza. Nta kibazo. Okay, tuganirire kugaruka guno munsi basi. Mbo kugaruka guno munsi uretse ko nyene iyo uri kuraraba hirya no hino kugaruka nyene hariho ibyo ubonesha amaso ukavuga ati vraiment ibintu ntibyari bikwiye kugenda uko n'ibindi uraba nyene ukavuga ati ni Imana yo nyene. Ucutubwire rero ni nk'ibiki wowe ubona ukavuga ati je bino bintu ngerageje kuraba ntibyari bikwiye kugenda gutya? Bo je ngerageje vraiment kuraba hariho nk'ugwaruka vraiment dufatiye nko ku bana b'abahungu usanga nk'umwana w'umuhungu ntarakwiza n'imyaka 20 ariko ugasanga ari karanwa nk'urumogi. Urumva nk'ivyo vraiment ntivyari bikwiye kuba nk'ugwaruka. Okay. Uko burya nk'ugwaruka tugwiteze ko kazoza kanini cyane gose. Nibo twiteze ko twebwe tutagihari nibo bazoba bahari nibo Burundi bwejo. Rero nk'abana b'abahungu cyane cyane banwa nk'ibintu by'ibiyayura mutwe. Nukuri ivyo bintu jeyo ndiko ndabiraba birambabaza cyane gose. Okay. Narigeze kuba ndiko nca ahantu mwibarabara. Ugasanga nk'umwana w'umuhungu akiri muto cyane. Ya ukuntu nyene ameze kubera ibiyayura mutwe yanyoye. Kumva nawe uragiza gahinda. Ariko ivyo bintu siko byari bikwiye kumera.
n'abari muri izo nzira vraiment bagerageza bakagira gute bakagaruka kugira ngo barabe uburyo bashobora kubaka igihugu cacu nabo nyene n'ubuzima bwabo bakabwubaka kuko hajya uri kuranywa ibiyayuramute uri kuraja mu rundi rwego kandi rudashimishije. Okay. Kihe kintu wohano rugwaruka guno munsi hama cyo tugira ko turangiza n'ikiganiro cacu? Okay. Je nkico no hanura kuri uno munsi ndahanura nk'abigeme cyane ko bo kwigenza neza ntibakurikirane ibintu bibahenda kuko ibintu biriko bihenda abana babigeme muri kino gihe ni byinshi cyane gose. Barakwiye kwirimbura kandi bagashishoza bakaraba ati eski inzira ndayiciyemwo irashobora kunshikana kuko nabo nyene turabiteze ko byinshi mu bihe biri imbere kuko agateka umuntu ni wakiha umwana w'umwigeme iyo yihaye agateka ejo arakura abantu bakamubona neza bigashika kaja kuba kugwiwe nawe nyene akavyara karondoka ivyo byose bizoshika mu gihe nawe nyene yihaye agateka. Rero ico no hanura urwaruka vraiment muri vyinshi turiko tubona bica mu maso yacu byo tuma bibayovya bikabacisha hirya no hino bo kwigora vraiment bakagira gute bakarekana navyo ariko bakaraba inzira bakwiye kujana na cyane cyane bakegera abavyeyi cyane gose bakaguma babaha impanuro kuko hajya anyi nk'abantu b'abavyeyi ni vyiza guha impanuro abana babo. Hari umukobwa turiko turarangiza hari umukobwa mwiye minsi twaganira arambwira ngo bugere gaye ngo gusambana ngo si icyaha. Hari umukobwa twaganiriye mwiyo minsi turiko turakora ikiganiro nk'uko nyene arambwira ngo bugere ngo gusambana ntago ari icyaha. Gusambana ni icyaha na Bibiliya irakitubuza none wumva erega umazeho nyene kuja gukora ico kintu ndetse ukoze icyaha nta muntu n'umwe ubundi bwo n'ababikora babirengako nta muntu n'umwe atabize ko ari icyaha. Ariko benshi baba babona umenga nivyo ahubwo bikenewe cyane gusumba. Oya ntabwo ari byo bikenewe cyane ubundi bwo no kwizigama navyo nyene ni vyiza nico gituma nakubwiye ntibujya agateka umuntu ni wakiha wihaye agateka karakubako ariko wigize igiseke naho nyene uyora umwavu cyo byumva nico gituma navuze ati vraiment two kwisuganya ko dushoboye kose tukaziga mu buntu bwacu kugira ngo bishoboke byose bigende neza. Urakoze. Kamariza tubwira abantu bagende barabe filime yitwa Palma. Tubabwire bagende barabe filime yitwa Palma babwire ico ugira ko nabasezera cyo turangiza ikiganiro cacu. Nkuko nari nabivuze kare ico no hamagarira abantu nuko boja kuri YouTube channel bakandika Kamariza Movie bahita babona iyo channel yanje bagende bayikurikirane. Filime yitwa Palma kandi ni filime nziza cyane irimwe inyigisho atwa haba no kubigeme nabo nyene ku ruhande rwabo barazotoragura harimo ibiberekeye nabo nyene bagende bayikurikirane vraiment kandi ndibaza ntacyo bazogaye ni filime nziza cyane abantu bayikunze bariko barayikunda n'ubundi kandi n'ubashishikara bayiraba wanashima kandi vraiment ngira ko ndanabashimira abantu bose bagize gute badukurikiranye hirya no hino nukuvuga iyo uri mu bantu hajya ubufise byose ubutunzi bukomeye cyane kuri iyi si nuko ubu ufise abantu jewe nanje ivyishimo mfise uno munsi mbona biriko binantera n'intege cyane gose nuko mbona ndi mu bantu kandi uburyo igikorwa nagikoze ari cyambere nkabona uburyo abantu bacitayeho mu kugikurikirana nkabona uburyo abantu bagikunze nanje vyatumye muri jewe ngira intege numva mfise courage yo gukora ibindi kuko mfise abantu banyitayeho. Rero muri uko kunyitaho vraiment ndabibashimira ndabahamagarira n'abatarakira ico gikorwa bagende bakirabe atwa nabo nyene ndazi ko bazoshima kandi vraiment ndi kumwe nabo bizogenda neza cyane nzi neza ko ibintu byose bizogenda neza. Okay, reka nanje ndabashimira abakunzi bose biwacu abakunzi ba Palma Movie ndabashimira abakunzi basenga Media TV kuba tubafise n'umugisha kandi nama nabibabariye atamwebwe nta twebwe atamwebwe nta Kamariza mubandanye mubana natwe umunsi ku yundi ni by'agaciro kubagira Imana ibane namwe kandi barinde cyane murakoze. Amen.